icyatumye rero tubatumako nuko twipfuza kuvugana kwisanurwa ry'ahahoze ry'ikibanza cyahoze citirirwa canke kiri mu isoko nkuru ya Bujumbura marché central de Bujumbura yarizwi ku izina rya Sojemak. Rero iyi soko murazi neza yuko ibyayo byamaze igihe kirekire cyane tubivuga ko abamaze imyaka arabamenyesha amakuru murabizi kuva itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka wa 2013 mu gihe cyo mu gatondo turiko turegera nk'isaha imwe ishiramwe rikome ryarabonye ibibazo byariko biraba rija ku radio ya hafi yaribonye hafi ariyo radio bonesha mbere n'ukuri twagira dufatire kano kaya tubashimire kuko bonesha uyo mwanya nyene yacihagarika ibiganiro byose riko irakora hanyuma cha dutangura gutera kamo abarundi bose kwibara riguye baradukundira rero umumenyesha makuru yari kuri antenne uyo mwanya nyene yaciye afasha hanyuma mbere n'ayandi maradiyo nayo yarakurikira Isanganiro n'abandi baratera kamo turatelefona abakuru batari bake mu iyo mwanya mugabo nukuri twatoye bake ntababesha mu ico gihe kugeza yaho n'ibikizimya mwoto twagiye kubaza dusango cagiye kwivomerera amagazo y'abakuru. Ivyo rero byatubabaje kuko isoko yahiye turorera hamwe bavuga ngo umupfumu apfanywe n'umuntu bimwe bita kwishishitira turishishitira turabura ayo dushira nayo tumira isoko irashira tokombera twese tubona. Ivyo bintu rero twebwe twabonye mu ishiramwe rikome kumengo by'ukuri nta cyo byadusigiye kuko mwese murabizi amasoko atari make yarahiye ari ngahe Bujumbura mwibuke isoko yo ngaha kwijabe ijya bita marché de Jabe mwibuke n'ayandi masoko atari make yahiye by'ukuri nta kintu kigaragara twovuga ati kiragaragara kiraboneka neza cakozwe kugira ngo ivyo bintu tubikuremo icigwa. Reka rero tugaruke kwa hahoze isoko nkuru ya Bujumbura mwibuke yuko imaze gusha havuzwe ibintu byinshi mugabo twebwe twari twiteze yuko bwa mbere habanza kuba amatohoza tukamenya abantu baturiye irya soko. Si nivyo vyonyene twavuga turi n'ayandi masoko yose yaturiwe canke yahiye kuko byari bigoye kumva kungena amasoko arenga 35 ashobora gusha nigere haboneka abantu bakoze ivyo bintu cyane ingene byakozwe ngo abarundi baronka umuco kuko ikintu tuba dukeneye irashobora kuba rumuriro wavuye indani byo nibisanzwe nuko tugakenera kuronka umuco n'abahinga bigenga ubutungane bugakora tukabona ko by'ukuri ibintu byagenze neza. Ivyo oyi jewe kugeza kuno munsi ntiturigira tubibona ngo tubone ingene byagenze aho tujatse kumvuga amasoko muri rusange aho nico kintu cyambere tuvuga ko atakigwa twakuye mu kigira kabiri nuko tubona yuko turavye abantu bahakorera murabona neza ko iyi sano hahoze isoko turavye hari biharuro umuhisi w'umu economiste yitwa Bihute Donatien mwese muzi abamaze igihe bakurikirana ivy'igihugu yarashengeye ntakiriho niwe yavuze yuko ubutunzi bwahiriye mwahahoze isoko ya Bujumbura bwangana n'ibice 20% bw'ubutunzi bw'igihugu cyose ico bitaro PIB de Burundi. Ivyo rero murumva ko amafaranga ari menshi cyane no kuvuga ko igihugu cyarahahombeye ibintu byinshi cyane aho tutavuze yandi masoko. Nico gituma tuvuga tuti
uravye ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'igihugu cyose le PIB di Burundi, ukaraba abadandaza barenga 5,000 bahakorera abo n'abari bazwi, donc 5000 commerçants, ukaraba ku isoko yari isoko yo mu karere le marché régional, kuko abanyarwanda, abatanzania, abakongomani nabo mu gihugu hagati bose basumira mw'isoko mwahahoze zo nkuru ya Bujumbura. Kumva rero kubona atacigwa twayikuyemwo tukamara imyaka 12 kuko uno munsi dukuje imyaka 12 isoko itarakubugwa atakiona kimwe turaronka kugeza nuno munsi, murumva neza yuko mu vy'ukuri na twebwe abarundi n'abadutwara umengo ntituzi ikintu kikwiye kuba prioritaire, kuko buryo umuntu wese atera imbere agira ikintu bita la projection, no kuvuga kuraba imbere ukaraba ico shira imbere kugira ngo ushobore gutera imbere. Ivyo rero utarashobora kubigira kenshi bica bigora. Naha rero twebwe tuvuga tuti ntivyumvikana ingene tutigeze dukuramo ivyigwa tube turetse kugira kibya twita rehabilitation kuyisubiramwo. Iyumvire mugende ngaha hari isoko yitwa Ruvumera, marché de Ruvumera, mugende hari isoko yo Kwijabe, mugende hari isoko, amasoko yose muri rusange mugende murabe, muramaze musanga mu bisanzwe tumaze kubona ibintu vyabaye. Hari ibintu shika 5 leta yatuza kuba yakoze mu masoko n'ahandi hantu hose hari nk'amalimentation manini. Ubwa mbere leta yategerezwa kuba yategetse abadandaza bose yuko baja mu masirance, bagashiraho amasirance ku buryo ubwa mbere bakogira assurance kuzijya nyubako, hanyuma gacha n'abadandaza bakabasaba, kuko leta burya nibona nije no kurabira no kubonera abantu ibintu vyononekaye, burya igihugu kirahomba indirectement ou directement. Ikindi naco leta igomba gukora cyaba cyakozwe nuko baba bashizeho zijya nzira, mugende murabe harya amantu zenyaca bijya bita kizimyamwoto ibintu vyononekaye. Harayo bahora bifata mu jisho bakagenda bakabuza abadandaza ko bashiraho ibintu, mugabo usanga inzira zose ziba zaraciwe ndacubaka isoko. Ivyo usanga ari harimo ibidandazwa. Muraraba kuri Kotebu n'ahandi ahantu ubona ivyo bintu bisonewe, naha hari isoko y'umugwiza tunga bitwa Siyoni, bigasha bigora gutahura kungene umuntu ku giti ciwe, no kuvuga un commerçant privé individu, usanga isoko yiwe ari yo soko ya mbere kandi teye imbere, mugabo gasho usanga ibintu vy'igihugu vya leta umengo nta rumwe bijejwe. Mwe muvye ntarakanduro kiba tuvugisha ukuri, mwese mugenda abita ku isoko kwa Siyoni, muce mugenda ku isoko bita Ruvumera, mugende ku isoko bita Kotebu, murabe ayo manorme nayone. Mugabo nijya kwa Siyoni sinazi kukica manorme yose, mugabo biravye neza urabona yuko yo yifise ivyo no kwita norme par rapport y'intu. Imodoka zirinjira mu isoko ukabona ko by'ukuri bashobora kuronka aho baca, naho nawene amakosa atari make kubera amafaranga ari hisho, urabona ko mengo ntibagira ko ibikontorora. Mugabo mu gihugu igiture cyamaze kwanga indaro, usanga mu bisanzwe byari byo bica biba. Ikigira kabiri, amasoko yateza kuba yakorewe uruhande yo gushiraho ivyo no nise inzira aboca migihe habaye nk'icaduka, nuko bari guce bashiraho ibi bita ibimodoka vya kizimyamwoto bikaba bihari. Kuko nababwiye ko ubwa mbere yuko ahubwo baciye bafata kizimyamwoto vyari kubaza kubiza kuvomera amagazo y'abakuru igihe rya soko yari kwirasha mu mwaka wa 2013. Turarondera turabura, abaye ibindi ngo byari byapfuye, ibindi ngo byari hehe sinzi. Ivyo rero navyo ni ikintu cari kuba cabaye. Kigira gatatu cari kuba cabaye nuko bashiraho vya bindi bakoresha mu kuzimya bite bita les secteurs. Ivyo murabona neza ko navyone atabihari, mugende mu masoko murabe ko ivyo bintu biriho. Bimwe bakoresha mu kuzimya usanga bategeka ko bigomba kuba biri kunzu ku masoko, byari obligatoire kandi ivyo bishigwa nande na leta niye bishiraho. Ivyo bintu rero ntivyigeze bikorwa navyone. Ivyo bintu bine rero nivyo bitwereka neza yuko mu bisanzwe atacigwa twigeze dukura
mw'ibi bintu byo gukingira amasoko, bibi by'amasirasi, bibi byo gusiga inzira mu masoko, bibi byo gushira ibi vyuma bizimya ama insectaire mu manuze mu masoko bijya bashira ku mpome canka handi kugira ngo umuriro wadutse bazimye mu maguru mashasha zitaraza hamwe no gushiraho no kugira kimwe twita la culture de prévention des risques. Iyo culture de prévention des risques rero zitabaye navyo usanga kiba ari kibazo. Ivyo rero twebwe mwishira hamwe Oricom twifuje kuvyibutsa mwa kino gihe turiko turibuka imyaka 12 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Ikindi twagomba gushikiriza nivyo tubona bikwiye gukorwa mu maguru mashasha. Ivyo byose meje gushikiriza biba bijya byo gukinga, dusaba ko leta mu by'ukuri batubwire ivyo bariko barakora, kuko ibi ni neza ya twese. Batubwire ibintu bariko barakora kugira ngo ibintu amasoko n'ubutunzi bw'igihugu bikingirwe. Kigira kabiri nuko twifuza yuko abadandaza bose bakora mu masoko haba ngahi Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati bose leta mwarumvise yuko muri budget revize mu mafaranga leta izokoresha asubiwemo mu uyu mwaka w'amafaranga turimo yuko bavuze yuko abarundi bose bategetse yuko bogira ico twita carte d'assurance maladie. Mbega none kubera iki ibi by'amasoko nahone leta itofata ingingo yuko abantu bose bokingirwa bakaja mwajya amashira hamwe y'ubwishingizi kugira ngo ibintu by'abantu bikingirwe, kuko nababwiye mwa kino gihugu ntitugira umuco wo gukinga tubicishije mu masirance. Ikindi twagomba kuvuga kigira gatatu, hejuru y'ugushiraho ibi twavuze byo gusiga inzira ama insectaire n'ibindi, twebwe tuvuga tuti leta nikore ibishoboka byose ishireho umugwi wigenga, umugwi w'ubuhinga wo kwiga neza ibintu bijanye no gukingira amasoko muri rusangi, kuko hanyuma bace babishira mu ngiro, kuko ivyo bidakozwe twe tubona ko umengo bimwe twariko turavuga nta kibanza bihabwa. Ikigira kane tubona gikwiye nuko leta yoshiraho umugwi kandi wigenga woshobora gufasha mu kuraba imvo zatumye aya masoko agumasha, kuko kugeza kwino sano nabibabwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha, kuko nejo ivyo byosubira igihe abarundi bataramenya abantu bakora bino bintu. Rero durasavye leta ishireho umugwi utanga umuco werekane ibi bibazo byose byagiye biraba. Icya gatanu twifuza kuvuga, murabizi neza irishira hamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mubaje kugira ibi byo kubaka. Hatanguye Sino Africa, iryo shira hamwe ryitwa Sino Africa murabizi nako ryari ry'umurundi w'umuambasaderi, yari ambasaderi mu Bushinwa, aje bicisha ku mudamu wiwe abari we bahereza iryo soko. Mugabo twarabidenoshe turavuga yuko ivyo bintu mu byo kuri bitari byo. Haraza ishira hamwe rigira kabiri y'amabanki, mwarabonye yuko nabone byabataye kuwa amazi. Ubu haje abagira gatatu, nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kubaka. Twebwe rero ikintu dusaba ubu nuko mu vy'ukuri biciye muri leta, ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa urya n'umudandaza. Twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa, no kungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubu bitandukanye na Sino Africa, bitandukanye na bijya vy'amabanki. Turonke umuco, abarundi bamenye neza
yuko atari ibintu biriko birakorwa bitandukanye n'ivyo vya mbere. Mugabe ikindi naco twagomba tuvuge ngaha nuko dusaba yuko abadandaza bashika 5,000 baburiye ibintu mwaho z'inkuru ya Bujumbura nabo bogira uruhara. Aha rero twebwe cha dusaba yuko komite ibajejwe ijejwe abahoze badandariza mu isoko ya Bujumbura, nkuru ya Bujumbura, boza muri Oricome ku masaha y'akazi kugira ngo dufashanye nabo mu kugira icyo twokwita plaidoyer kugira ngo nabo bagire uruhara bakurikirane haba mu gushiramo imitahe mu rya soko no kuraba ko biriko birakogwa neza, hanyuma kandi no kuzoronka amashop nk'abadandaza, kuko ndababwiza ukuri abantu bakorera aho isoko ya Bujumbura murabizi neza ko benshi baragwaye mu mutwe, abandi baraduga ruguru kurima, abo nabari bafise amatongo kubera ibibazo bagize. Mugabo nihigeze haba n'umunota n'umwe ikintu bita suivi psychologique canke intégration kiretse ibi byakozwe byo kwisoko by'isoko ya Kotebu, nayo ni mwabonye ingene byayo byagumye bigenda. Muragenda murabijya soko ya aho isoko ya ari isoko ya Kotebu usanga bagize mu mbabare nkoresha ijambo riremereye bagize isoko imeze nk'idundu ry'inkoko, abaze idundu ry'inkoko, kuko usanga umuntu muremure agiye ariyo usanga umutwe ushaka gukora ku mabati, abantu mengo bari mu gasho, iyo bashushe ubugesera buraduka. Nico gituma eporta mwibuke ko hagiye miliyari 2 n'igice zubatse hajya ahantu. Rero tukaja tuvuga tuti birakwiye by'ukuri yuko abadandaza baburiye ibintu ahahoze isoko muri ya Bujumbura bogira uruhara rudasanzwe muri ibintu biriko birakogwa, kandi bazkwira ngo baze bararaba ko ibintu biriko birakogwa biciye mu muco. Nico gituma rero tubateye akamo baze muri Oricome, komite yabi barongoye, tuvugane twumvikane ukungene twogira suivi kugira ngo bagire nk'umutahe ubwa mbere mwi bintu bigomba gukogwa, kandi bakurikira gukogwa neza. Ikigira gatatu bazoronkemwo ibibanza nk'abambere, kuko nibaza yuko byoba ari kimwe mu kubahoza. Mu guheraheza nukuri twagomba dutera kamo, murabona turi mu kintu igihugu cyazanye citwa imbonakazoza bita iterambere. Ibi bintu by'iterambere mu bisanzwe ntibishoboka na gatoya tudashize imbere ibyo twokwita le secteur porteur de croissance, tudashize imbere ibintu byangombwa mu bintu bijanye no guteza imbere ubutunzi. Mu bintu rero byangombwa bijanye no guteza imbere ubutunzi hariho ubwa mbere umwimbu, kwimbura umwimbu mu gihugu hagati, hakaba kuzana l'importation, donc ibintu dukura mu makungu. Ivyo navyo birafise ukungene bitegeza guca bidandazwa. Aho bidandarizwa haba ahantu hazwi. Iburaya no mu bindi bihugu vya Afrika bikomeye, ka dufata ibihugu vya Afrika, hari ibintu bita alimentation. Muravyumva? Ibintu bita alimentation biri mu mazu manini yitwa mamor, usanga mu vy'ukuri ibintu byose birangurwa mu makungu nibikorerwa mu gihugu bidandarizwa aho hantu, kandi birorohera na leta gukurikizana ibintu bita amanorme yabyo. Ariko uno munsi wo babaza uti nimutubwire, kanyuma kandi kenshi baragira n'ivyo bita categorisation, nukuvuga ibidandazo bikeneye bihambaye ubitora, ibindi bitora. Mugabo uno munsi wo babaza uti mbega ibidandazo kana kabo tubitora ngaha ni hehe? Haraho mubona ntimona ko ibintu by'akajagari. Umuntu avuye mu mahanga avuze ati ugeneye kukiya ubona ugikura hehe? Cyane cyane ibintu babikwije de norme, ivyo bintu namushobora kubikura. Usanga abantu kuvisa nkuru ya Bujumbura ihiye baciye bigirira amagareri, nayo magareri ugiye kuraba neza usanga ibintu ko ndavuga by'amanorme usanga bidakwiye, kandi umuntu nta n'ubikontorora. Ivyo bintu ni danger.
ntushobora guteza imbere igihugu, ntushobora kwiyumvira vision imbono utabanje gufata ivyo bintu twokwita ko ari vyangombwa bitangura. Amalimentation yose ahari, mwarumvise umuriro uheruka gutera ngaha kwa ntuze ahabita ngo ninyamba ari kwa Radake sinzi. Buryo ugiye kuraba hajya hano kwa Radake ukaraba ibintu bihari, ukaraba n'ingene baduga muri ntuze. Mu vy'ukuri hariho amanorme yarabwe, kuko mu bisanzwe mu gihugu kirazira ko hari umuntu yiyadukisha ngo agire ikintu batabanje kuraba ivyo bitare norme de protection, haba bari ndani haba ibintu biri ndani, kuko n'ubundi abisubiyemo bijya bintu naho biba vyitwa ko ari ivy'umuntu giti ciwe, bijya n'ibintu vy'igihugu. Kuko iyo ibintu vyononekaye mu gihugu, mbega ahubwo si honyine ngo hariho nandi hahiye kwa Radake umenga ibintu vy'amamoto sindavyibuka neza. Ivyo bintu rero leta igomba gufata demezire zikwiye kugira ngo iyi mbona kazoza turiko turajamwo mu vy'ukuri tushobora kuyijamwo twumva ko turiko turaja. Mugabo tugitatona tutabona ibintu turimwo bizotugora ko dushobora gushika kure mu bintu by'ubutunzi. Ivyo rero navyo gira bishoboke, n'ubundi abisubiyemwo abantu bo muri leta hari ibintu bagomba gukora, nuko bagira focus baraba gusa ibijanye no gutunganya ibintu vy'igihugu. Ndabivuga kenshi bakangwanya, mugabo jewe reka ndabivuga nigendere. Yemwe tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza, nta mwanya bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu vy'igihugu. Muzogende murabe, narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza, abapolisi bose barabadandaza, muri leta barabadandaza. Aha kwa Mobutu naho ne vyari uko, igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu bakuye mu minwe abantu bose barorera. N'ubu rero tuba turasavye mu vy'ukuri abantu bari muri leta nibagerageze bumve ko ivyo tuko turavuga twebwe atari neza yacu, ni neza y'abarundi bose. Tushira imbere vy'ukuri ibintu biza imbere, bafume babahemba amamiliyoni sinzi ingena ngana, mugabo ibintu vyo kudandaza, ibintu vyo kuko ntuweza ngo ugere umwanya wo kwiyumvira ivy'igihugu, ntibikunda. Nico gituma ubona nibi bintu tukuma tuvuga, ubona ko twese tubona ko ari neza y'igihugu, mugabo bibura umuntu umwe bishira mu ngiro, kubera usanga abantu benshi bibereye muri affaire. Umuntu wo muri leta rero ntaja muri affaire, n'ubundi abisubiyemo, aja muri affaire iraba inyungu ya bose, aja muri affaire iraba ineza ya benshi, atari uko n'ukuri ntibeza ngo bikunde. Mwibuke yuko dusubiye inyuma mu mwaka wa 2000 imyaka 15 n'umyaka n'ubusa, gerageza murabe 2010 abari bahari umengo ni hirya yejo hahise, ariko mu mwaka wa 2020 nahone ni nkejo. Nico gituma twebwe dusaba maguru mashasha yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo mu vy'ukuri imenye ikigomba kuza imbere y'ikindi mu bintu byo gutegekanya, ibi bitwa planification no gukora imigambi. Abahinga barerekana ingene bigenda, ugomba gushira imbere ku rutonde ibintu bitatu, ibintu bihambaye kandi vyihuta. Ivyo niyo vya mbere ubanza gukora, ukamenya uti mu vy'ukuri je muri plan nagize iki kirahambaye kandi kirihuta. Uwo n'umugwi wa mbere. Ugacugira umugwi wa kabiri uti kirahambaye mugabo nticihuta. Ikigira gatatu ukamenya uti kiya ntigihambaye kandi nticihuta, ukabigira gutyo. Ivyo rero bisaba ko wicara ukarezona ukiyumvira, kandi ro facteur temps, ikintu bita umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu bintu tuvuze ko turavuga. Urumva niyo muri turavuga iri ku myaka 15 n'imyaka 45. Ivyo bintu rero kugira ngo bishoboke, mu Kirundi hari umugani baca ngo burya ngo uza gutamba neza umuntu agikenyera. Sinzi ko uyu mugani muwuzi neza, ngo uza gutamba neza umuntu agikenyera. Murabona nk'iyi mbono kazoza nukuri niho tukitangura. Hari ivyo no kwita prera twaziko turavuga tutaramenya nkuno munsi naho tworonka ivyo tudandaza, tutagira aho tubishorera. Nariko ndavuga yuko hari aho abagura n'abagurisha bahurira mu bintu vy'urudandazwa, bahurira mu bintu bita amamore, niho bahurira. None mu Burundi muravye amamore, muravye amasuperimarché dufise na yahe n'amagariro yufa bashitswe, mugende mugira amagenzura murabe, ntataniye n'amasoko, usanga ya manorme atayahari.
hanyuma bagura baravye ko ivyo bintu by'ibintu ko amanoro asonewe mugende mu Buganda mugende muri Kenya mugende mu Rwanda mugende muri Tanzania usanga amamora hari kandi amanorme yose abari respect mugabo twebwe usanga ivyo bintu atabihari nico gituma cyane nagira nsabe ubushikanganje bw'ubudandaji n'amahinguriro buji imbere y'izindi nzego ivyo bintu byose basabe bibeho kuko mbona umengo mu vy'ukuri barasinziriye mu mbabare ndabivuga ucyo oya kuko tumaze iminsi tuko turavuga nk'ubu je narabonye ejo inama iri kwiragurwa iyo nama mbonegirishwa nabo mu bushikanganje bw'ibintu hagati mu gihugu muga sinigeze mbona nta namwe nigeze mbona birabe by'ubudandaji birabe by'ubudandaji narumvise mu bushikanganje bw'ibintu hagati bariko barabivuga ahandi biraba ivyo gutwara abantu n'ibintu mbona nabo muri bushikanganje bw'intara hagati mu bariko barabikora muga sinigeze mbona sinzi ko ari naravye nabi muga ntabwo nigeze mbona umuyobozi mukuru w'ubudandaji canke abajejwe transport kuko muri abo bagirwa hari ikintu bita direction générale de transport ivyo rero nivyo bibazo usanga biriho twipfuza yuko mu vy'ukuri umuntu wese cajejwe agikore hanyuma kujya babivuze mwibuke ko mukuru w'igihugu yavuze yuko atanze iminsi ijana twe turiko turafasha kugira ngo twerekane hanyuma tubone responsabilité zumwe n'uwundi nibi vy'amasoko rero burya nico kimwe nuko umuntu wese agomba gukora akazi kiwe uvuze ingoma vuze ingoma uvuze ikemba vuze ikembe uri marime mugare tubone hari uri ko arakora ibintu bitari ivyiwe rega burya ibibazo bihera ngaho nyene umuntu wese atazi cyo ari ko arakora niwe ndiko ndavuga vy'amanorme cyose bihera ngaho rero mu ncamake iki gihugu ni cyacu twese mwibuke ingingo ya 39 bw'izwa shingiro article 69 de la constitution ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa uryononye cyangwa uri igiturire atereza kubibazwa akarine gakurika gace kavuga kati ubutunzi umuntu umurundi wese tusitwaye ahamagarwa gukingira itunga ry'igihugu iyo ni yarine ya kabiri nane mwumva jewe wewe wumva twese tutafise uburenganzira bwo kuraba ko ibintu by'igihugu biriko bigenda neza kandi cyo nibwo shingiro n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwashyize bw'ikumu rero mu ncamake bane ba mama dutanga uyu mwaka twizere neza yuko ibituvuze bizogira akamaro kandi kubera twabonye ko mukuru w'igihugu abifisemo ishaka twizere neza yuko abasanzwe bajuje kubikora kubishira mu ngiro ibi twita les services techniques cyangwa le ministère sectoriel bazoca bagira ico bakoze kugira ngo ibintu bishobore kugira aho bigera kuko nama nkunda kubivuga burya igihugu cy'u Burundi cononekaye cyangwa ibintu bigenze nabi n'uwibaza ko afise hajya nawe birononeka arabona nico gituma dufise itegeko ry'uko abarundi bose tugomba kudugira rimwe atanumwe asigaye inyuma mugira amahoro Imana bahezagira